Reka subira ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu muri Ndayisanga TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza muri rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya agushikiriza. Reka mbahe ikaze amakuru yacu kuri isaha. Amakuru turaza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Muri Mutakura ya karitsiye karindwi abanyagihugu bariyamiriza itorwa rya Adeline Ndikumasabo. Imyidogo ni myinshi muri karitsiye y'indwi ku Mutakura mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ubu iyo karitsiye yitwa Nyamwiza mu ndinganizo nshasha y'igihugu. Mu matora yabaye kuwa mbere igenekerezo rya 2025 Nyandagaro y'umwaka, utwara iyo karitsiye kuva mu mwaka wa 2015 Adeline Ndikumasabo yaronse amajwi y'ababa 100% mu matora yo mu biro vy'itora 13. Abanyagihugu bo bavuga ko ngo bari bamuhagurukiye ngo bikureko intwaro yiwe y'agatotezo. Abo bahiganwa bo bavuga ko Adeline Ndikumasabo yakoresheje amafaranga agura abahagarariye amatora. Abo bahiganwa nka bose ngo bava muri CNDD FDD, bakaba basaba amatohoza yimbitse ya Aseni. Adeline Ndikumasabo asanzwe amaze imyaka 10 avugwa mu mabi menshi cyane mu Burundi. Imbere y'umwaka wa 2015 Adeline Ndikumasabo yari mu mugambwe MSD yakora akazi ko komisiyoneri. Ibyo byamuhaye kumenyana n'abantu benshi ku Mutakura. Imbere gato ya 2015 Adeline Ndikumasabo yahavuye ahindura yinjira muri CNDD FDD. Ni gutyo yabaye imbere mu gufasha itotezwa ry'abanyamutakura. Niwe yabifashije abatari bake mu kurwaruka rwaho barafatwa, baricwa, baranyuruzwa. Mu makuru twagiye turonka mu minsi itandukanye menshi avuga ko hari benshi yabafashwe bakaburwa irengero nyene muri Mutakura. Impembo kabaye kumuha kuba chef de quartier y'indwi. Mu myaka 10 amaze hari chef de quartier, Adeline Ndikumasabo yavuzwe mu mabi menshi cyane. Kuri imbuga ngurukana bumenyi zitandukanye haratanzwe inkuru y'ingene atoza amafaranga abadandaza bose, akabesha ngo ni amafaranga y'iterambere rya zone canke rya komine. Bwari ububeshi, aho byavugaga cyane ku mbuga ngurukana bumenyi yarabihagaritse ko gato. Abanyagihugu baramwidogera ko ngo yasambuje ingo nyinshi ku Mutakura, nk'uko ibimenyesha amakuru bitandukanye ndetse nka Jimbere bamwanditse ko, ndetse n'ibindi bimenyesha amakuru bitandukanye nk'utagwanta abafata abana ku nguvu, ndetse nta n'uvuga ngo aheze imyidogo yiwe. Umwe mu bakurikiranira hafi amatora yaraduhaye akarorero ati ubusuma bwabaye muri aya matora barateye isoni. Ubundi bahora bavuga ngo CNDD FDD yivye abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubuhoho ngo aba CNDD FDD bibanye hagati yabo kuko abakandida nka bose bari aba CNDD FDD. Twebwe muri quartier y'indwi ya Mutakura, Adeline Ndikumasabo yari yaguze abakuru b'amakabilo Tuvonte bose uko ari 13. Ntakoze ngo ngwanye ubusuma, ariko baca bitwengera. Ntibatinya kubivuga icese ko Adeline ategerezwa gutsinda. Bari bamushiriyemwo amakarata baruzuza
mu mabiro nka yose. Adere yaronse ibice 100%, ariko naho nyene baba bayagabanije akarorero kamwe gusa. Muri BV9 Adere Ndikumasabo yaronse amajwi 201, abatoye bari 107, baciye bamuha amajwi 107, none ayo 98 arongerwa ko yari yavuye he? Uko niko vyagiye biragenda mu mabiro yose uko ari 13. Adere Ndikumasabo avuga ko yaguze amatora. Twaronse ubutumwa bwishi cane buvuga ingene Adere Ndikumasabo yaguze abarongoye CNDD-FDD muri zone Cibitoke, abajejwe amatora ku mabiro de vote yose uko ari 13 mu karere yitojemwo. Amakuru beneyo bama agoye kubera atavyemezo biheza ngo biboneke. Hari abavuga ko Adere Ndikumasabo yagurishije parcelle yiwe ku miliyoni 130 kugira ngo aronke amafaranga yo kugura amatora. Haravugwa kandi imwe mu ndongozi za CNDD-FDD muri zone Cibitoke yahawe inka irayanka, imwishura ko abanyagihugu aribo bazoca urubanza. Haravuga kandi yindi ndongozi yoba ngo yahawe miliyoni 10. Haravuga kandi ko umukuru wa bureau de vote wese yoba ngo yahawe 250 vy'amarundi kugira ngo bamwibire amatora. Haravuga kandi ko n'abandi bose bagize BV bahabwa amahera ngo baharimo abayanse bagaterwa ubwoba. Umuntu asigara yibaza ico Adere Ndikumasabo akura mu chef de quartier ku buryo yotanga amafaranga angana uko kose. Yamara siwe wenyene yabikoze, ni heshi abitoza bakoresheje amafaranga menshi kugeza aho Ndeveriano Ndikuriyo yabivuze ko mu kiganiro yatanze ku wa gatandatu. Benshi biteze kuyagaruza mu biturire amafaranga adusigurire batangishe asha abanyagihugu ndetse no mu kugurisha amaparcelle. Ibintu vyabaye ku Mutakura quartier y'indwi birakwiye amatohoza yimbitse ya seni. Nimba urwo rwego kandi hari icizere na gikeya rusigaranye, nta numwe yotahura ingene umutware mubi atorwa 100% na cane iyo yiyamirizwa nabo atwara. Aya makuru y'ubusuma ntagoye gutohoza, habayeho ugushaka kurondera ukuri. Ikiboneka co nuko Adere Ndikumasabo yatahuye neza ca cigwa ca Stalin aho yagira ati mu matora ntihahambaye abatora, hahambaye abaharura amajwi. Naho meni makuru kandi harakwiye gushiraho ibanki y'abarimyi kugira ngo umurimyi yoroherwe kuronka umutahe ku nyungu itavuna. Kuri wa 2026 nyandagaro y'umwaka, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye umurimyi w'amavoka ku mutumba Nyarunazi muri komine Kiganda. Niyo kindi Benjamin umuhumure ariko ararima hegitari 5 z'amavoka yo mu bwoko bwa HAS, asaba ko hoshirwaho banki y'abarimyi kugira umurimyi yoroherwe ndetse no kuronka umutahe ku nyungu itavuna kugira ashike mu gice co kwibura atarahuruha ngo kugira ngo ashike mu gice co kwimbura atararuha cane. Ayo makomite kandi ijejwe ico giterwa ku rwego rw'igihugu ngo yogerageza kuza irakoranya abarimyi ndetse b'amavoka kugira ngo
bahanahane ivyumviro. Uwo murimyi ahamagarira n'abandi kwijukira ico giterwa gishobora kuzanira amafaranga mvamakungu Uburundi, nkuko muri iyi minsi mubizi ko amahera mvamakungu yabuze ngaha mu Burundi, ibintu rero bihangayikishije igihugu cacu c'Uburundi. Reka tubandanirize n'ubundi amakuru yacu kubiriko biravugwa mu bisata bitandukanye, amakuru tuba twagiye turabegeraniriza ijya n'ino hatandukanye. Reka tubandanirize n'ubundi ku yabashikiriza kubiba biriko biravugwa ijya n'ino hatandukanye. Reka rero tunyarukire mu yandi makuru kubiriko biravugwa ijya n'ino hatandukanye, navyo tubandanye tuyabashikiriza ku buryo bw'idonido nkuko bamwiteguriye n'ubundi kuyakurikira. Reka rero tunyarukire n'ubundi ku yandi makuru ariko aravugwa ijya n'ino hatandukanye, mu ntumbero yo gukomeza inagurwa ry'inyigisho zo mu mashuri shingiro. Ubushikiranganji bw'indero bwarateguye inyigisho zo gukarihiriza ubwenge abigisha umwaka wa gatandatu w'ishure shingiro kuva igenekerezo rya mbere gushika irya 18 Nyakanga muri uyu mwaka. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganji w'indero kuri uyu wa 26 Nyandagaro uyu mwaka, nkuko ndetse n'amakuru ku rubuga abishikiriza. Reka kandi tubandanirize n'ubundi amakuru yacu kubiriko biravugwa n'ubundi mu makuru aba ariko aravugwa ijya n'ino hatandukanye, aho rero muri Muramvya ho amakaziye arenga 80 y'ibinyobwa vya Bararundi yafatanwe abadandaza babinyegeje kugira ngo babizimbeko barabyatswe bidandazwa kw'ibeyi ya leta. Ibi byakozwe n'umushikiranganje wa Repubulika muri komine yagutse ya Muramvya Bizindavyi Jean Paul ku mugoroba wo kuri uyu wa 26 Nyandagaro y'umwaka, aho habaye umukwabu wo gusaka ibinyobwa vya Bararundi binyegejwe mu bunywero bwo muri quartier Muramvya hamwe ndetse no ku mutumba Biganda muri komine yagutse ya Muramvya intara ya Gitega. Muri uwo mukwabu kandi haciye hafatwa amakazi ya 38 ya Amstel nini, 46 ya Primus hamwe ndetse n'indwi ya Amstel nto bita Beshu, zose zikaba zaciye zidandarizwa ku mugaragaro kw'ibeyi ya leta. Amafaranga avugwamwo amafaranga avuyemwo agaca ahabwa bene izo nzoga. Abenegihugu bo muri ayo makaritsiye barashima umushikirizamanza wa Repubulika muri iyo ntara kuko ngo bahora bicwa n'inyota kandi ibinyobwa byuzuye. Nk'uko babishikirije ngo ibinyobwa bihora bigurishwa mw'ibanga, kandi ngo aho rero bagaheza bakaronza ko amafaranga 1000 kw'icupa rya Amstel yaba inini canke ntoya. Kuri Primus hoho icupa ngo bakarigura 5000. Nk'uko byashikirijwe na Bizindavyi Jean Paul, aratera akamo abenegihugu bose ko bomenyera ingendo yo kuza bararya abajejwe intwaro ndetse n'amategeko igihe cose ngo babonye umudandaza ariko ararenza ibiciro, haba ku binyobwa canke ibindi bidandazwa bifise ibiciro byashinzwe na leta, nkuko yabishikirije nyine muri ivyo bikorwa ubwo yariko araganira n'abanyagihugu muri ico gikorwa. Reka n'ubundi tubandanye amakuru yacu tubandanirije mu Burundi. N'ubundi baratewe impungenge n'urwaruka rwihereza ibiyayuramutwe. Bamwe mu bahoze bihereza ibiyayuramutwe bari mu bigo Bapud, Nyumviriza ndetse na Bright Future Generation bavuga ko batewe umutima uhagaze n'ingene muri kono gihe ibiyayuramutwe bisigaye byiherezwa n'abakiri bato, bakanegura
abo bigwanije ari bo ahubwo bavyinjiza. Aha bavuga ko ngo vyari bikwiye kugwanywa kuko kuvyihereza bigira ingaruka mbi nko kwinubwa mu bibano, ingwara nk'umugera wa sida ndetse n'ibindi bitandukanye. Bakaba basaba abavyihereza kubiheba, bakabona ko ngo hari hakwiye no gufatwa ingingo zose zishoboka zigatuzwa. Bimwe mu bigo bifasha abihereza ibyayuramutwe kugira ngo babihebe bishikiriza ko bihanzwe n'ubukene bw'uburyo, ibikoresho, ibituma bitakira igitigiri kinini c'abipfuza ubufasha. Richard Manirakiza arongoye ico kigo ca Bright Future Generation asaba ko ivyo bigo vyoshigikirwa. Hussein Ndagije, umwunganizi w'umushikiranganji mu vyajejwe harimwo urwaruka, avuga ko bagiye kudodora mu mashirahamwe mpuzamakungu afashe bene ivyo bigo nk'uko n'ubundi bishikirizwa nyene nabo bagwa n'ivyo bigo. Ngaho rero reka mbe mbashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza, tube dusozera ngaha tuze gusubira mu makuru araza kuba agezweho. Gusa mwibuke ko cyonda suivre, partage, s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Rero ryari iteka n'umunezero ntangira yuko twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza kuri muresha kuri yanyu mukunda cyane muri Dende Isange TV. Muresha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe makuru iyo kuri iyi saha tubaye tuyasozere ngaha, amakuru yacu yo nagasaga.